tumaze imyaka 5 mugabo imyaka 2 n'inusu cyangwa imyaka 3 yose twakoze ku buntu, ariko turarwana tuvuga ati kimba twarishinze ngaki soko kibangana. Abaririmbyi twasohoye marabibonye benshi baraje iki hama baje abajije si bagendera muri muze concert twabahaye canke iki sa j'en sais rien. Je ne sais pas ce que vous ça j'en sais rien. Ubwo kimwe gusa nuko bakora neza cyane cyo cyo gushimira Imana kuko iyo wari bakora nayo bari kuvuga ati Band Boy hajya aya bababwiye nayo nta kimwe babashije. Ubwo gusa nuko ufashije wemere ko wafashije ube reconnaissant. Ikintu kimbabaza uno musida bivuze, ils sont pas reconnaissants. Ils sont pas reconnaissants. Et tout ça, moi je m'en bats les couilles, je m'en fous. Alors qu'on a encore ça pour libérer. Une chose qui me va savoir, moi non gabo, que quoi reconnaissant koko. Utazi rukurava, muzofumenye ikuraje. Hano musi non. Nimba jewe ngiri ngaha, c'est pas parce que ndirimba neza kurusha abandi bantu bose cyane iki. C'est pas parce que office amahirwe menshi, non, c'est parce que nkora, c'est parce que mwebwe muntera intege et tout, tu vois, c'est parce que nzi aho navuye, c'est parce que nzi aho ushaka gushika, mfise intumbero zibanje. Hari aho twatanguranye byarabananiye, je sais pas pourquoi. Hari abaje basangaho baragenda baragaruka, abandi baragenda ngaho genda cyane ngaha. Si kuvuga yuko ngo mfise amahirwe menshi cyane, no. Hari impamvu ndi ngaha. Iyo mpamvu rero bamwe bandi tugira amaseminari badashaka no kuza mu maseminari bagaza peut-être ko mugane akoresha ibiti, no. Je ndi umusenzi, ndi umwana w'umusenzi, nanjye ndasenga, mfise amafuti wanje, mfise ibyo nkora bigoranye, mugabo ndasenga cyane. Ariko kubwitaba Imana yampaye ndayikoresha neza. Ese suzugura nansuzugura unsuzuguriye singwana, ariko uje kuntera birame livre, ça c'est normal. Unsotoye ebana ko ni problème. Ariko ikintu cyita talayo wanje ndabise ikintu cyita discipline, nimba niyo kubera discipline, kubera nkora, kubera stratégie, kubera nzi aho ushaka kugera. So baba chingo so ikindi kibazo baba chingo abayiringi mwako bari muri Band Boy cyangwa bafashije wazagaragara muri no sabe ku myaka 5. Ok, tout est clair. Ugusuriye utamuzira kwitiki. Babajije ngo eske aho twagendanye, aho twakoranye, aho twabashinga muri Band Boy, eske bazo participa muri nuze, nari ndabwene ugusuriye ntabusuriye mu akwita ikibura. Tuzokora naho washaka, naho wabonye yuko hari ikintu twabafashije, muzobabona. Hama bajya abantu batabona ikintu twaba twarabafashije, no, ntibazoze kuko nta kuntu umuntu, reka ntituvuge byinshi mugabo tuzokorana n'abajya bazi yuko bari reconnaissant, bavuga yuko hari n'akajya kantu gatoya twabafashije. Hajya umuntu iyo ufise inyota akaguha n'agakombe jiste k'amazi gusa,
izo bakoresha ati hari arige nari mfise inyota nakaya mpaye amazi yo kunywa abandi batampaye amazi yo kunywa. Voilà. Yo gukorera hanze no fashiki kamba turimo rurakomeye. Jena kiona wafasha na kiona wafasha nuko ukora gusa cyane ukora cyane ugakora cyane kandi ndabona hari n'abandi batangiye kuja hanze nuko bitezwa ko barakora bifite yuko abantu je nibaza yuko benshi batabatumira kubera ingeme bavuga ati peut-être wagiye bazishobora gumayo. Je niko ndabibona parce que igenari Bruxelles maze gukora ibya concert barambajije abaririmbyi jewe shani wanje ukabona yuko ubona gute nakani bon. Nibaza yuko igituma benshi hariya batabatiro baratinya yuko babatumyeko baza kupiga kelele kuko iyo ni discussion yaguma igaruka. No, ni bya kweli mugabo abaririmbyi kuvuga yuko ngo umuziki ndundi ngo nturagera ahantu, ariko turi hariya benshi barifuza yuko apana jewe gusa barifuza yuko abandi baririmbyi boza hariya barabyifuza cyane. Mugabo ikibazo ni ikibazo cya confiance. Est-ce que bazosubira inyuma? Sino nukuri benshi barashaka sinzi basapira gende sinzi banuzi bavini bande bagende hanze, ariko kibazo ese niba bagenda bashogaruka nicyo kibazo. Tajikali Njikabru Tamu akijibwa la baki gira ndishira ibibazo byawe ari ubite tuni cyuyu ndiko ndabivanga byose. ni byiza. Okay. Kile kibazo wale nende yali yabo kile kibazo ngo landiro wabashije ngo ingwano kigwa oya ingwano guteza imbere muziki niyo cyo turimo ko wanagacishije ko tuna fight tunapiga kufightinga nivyo navuze ni jewe ni wewe ni mwebwe ni twebwe, ingwano si iwacu kanje ngira nsubire ndabivuga je aba DJ barambabarira namwebwe murambabarira bamwe baba kuri mwe muraduca intege cyane gose umuntu arafata umwanya udashobora kwinjira mu kazi kiwawe, ariko jewe indirimbo ndashobora kuyandika n'ukwezi nawe no kwandika n'umunsi umwe, ariko ni energy bitwara. Reka nishire mu kibanza cy'abandi jewe tuvuge ndafise studio basi reka nishire mu kibanza cy'abandi. Umuntu arafashe umwanya wiwe energy yiwe aranditse indirimbo agiye kuriha amahera muri studio, usanga nawe amahera yarishe we ntiyariye. Arafashe umwanya wo kuja muri studio, umuntu aravuga ati indirimbo ifise iminota 3, indirimbo ifise iminota 3